tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Niganza mugenza ati umubwira turahiriye gukorera Imana. Urahiriye gukorera Imana. Ibikorwa ukora Imana bizokuvugira mu masituasiyo kanaka. Ibikorwa asetaraba bivugwa gutya. Dawidi yuko yavuze ngo nkiri muto ndashaje, ngo sinigeze mbona umugorozi ahebwa cyangwa uruvyaro rwiwe rusegereza ibyo kurya. Hatakabaye oya nyiganza mugenza wambwira ati ndaryoheye ko nkorera Imana. Ivyo bizogusova mu gihe kigoye. Uyu mugore avuga ati nivyo umugabo wanjye nta kintu kimwe yasigaranye. Mugabo igihe ariko akorera Imana, yariko arinvestisa, igihe ariko akorera Imana ishimwe mu yarandise, igihe ariko akorera Imana ivyo ntivyatakaye. Avuga ati nivyo sishoboye kubonana n'Imana ngo ndayibwira ivyo yakoze, mbwa ndagiye guserukira Imana. Acaja kuri Elisa ambwira ati Elisa, urabizi umugabo wanjye yagendanye nawe yakoreye Imana, kubw'iyo mvo gira icyo ukoza abana banje ntibatwagwe nk'inyagano. Oya ndashaza kweli. Elisa vyumvise acamubaza ikibazo gisanzwe, acamubwira ati none ndagufasha iki? Ataracishura Elisa acamubwira ati ufise iki muhira? Uwo mugabo ati ndafise utuvuta dukenye muhira twa Elayo. Utafise utuvuta dukenye sawa. Acamubwira ama instruction ari clair. Acamubwira ati genda katakabaye, genda utire ibikoresho, genda utire ibivomesho. Ati hanyuma uce ufata abo bana bawe ubinjize muri iyo nzu kaza. Ati hama ni washika muri iyo nzu muce mufata muvome, muce mufata mwuzuze ibido ya mbere yuzure, ingunguru yuzure, amabase yuzure, mwuzuze amavuta Elayo. Bari Imana ntiyari bwigiyemo n'igitangaza nk'icyo, ntiyari bwumve n'undi muntu vyabayeko. Nibaza ko vyamusaba sensibilité spirituelle kugira amenye icamuvugishwa n'Imana mubariye, kugira yumve icamubari icarico. Ibaze ufise niza akakinju kanje, ibaze usigaye nk'utuvuta dukenye tungana n'agakinju. Ngasi yakubwira ati wewe genda mu nzu yawe mugabo wirasireko, watiye ibintu bikwiye, hama uje utangura kuvoma wuzuze muri ivyo bintu byose watiye amavuta. Nyamudamu haviyumvira ati sawa jambo ry'Imana ryaso, mugabo nizera ko yari sensible, nizera ko yari umugore ashobora gukapta ijambo ry'ubuvugishwa. Kuko iyo bitaba gutyo yavuga ati okay sawa ndavyumvise, akaje genda agatira amabido nk'atatu, hama agaca yize agashira ngaho, hama agatangura kuvoma. Bari Imana bivuga ngo acagenda aravoma, azana ibikoresho aruzuza ngaho, hama acatura twatuvuta, aratangura aruzuza ibido ya mbere iruzura, aruzuza ibikoresho byose byari ngaho biruzura. Bimaze kuzura, ndakunda ingere birivuga, bivuga ngo deki cyanyuma cyuzuye amavuta cyakama. Vyari yarangije kuburya amavuta ya nyuma akwirana n'ikivomesho cyanyuma. Acarabaza ati yaryohewe, ati mbega nakindi kintu gisigaye ngaho? Ati vyaheze ibyo watiye. Kamundi mwisi mwemu ni hari ayo mavuta gusa yuzuye ivyo bintu. Mwisi mwemu hariyo mesha tohera. Igitangaza cyari kuba kinini cyane, mwa igitangaza kirezimye ku kwizera kwiwe. Yamubwiye ngo genda
utira ivomesho. Nimba yatiye bitanu ntavyo nzi, mbwa ivyo bitanu izimwemu yamuravye gukivuga ati ukwizera kwawe kwizeye ibivomesho bitanu. Nga ayigiri gucuranwa mu bivomesho bitanu, izimwemu yaciyagarika gutanga ivyo ariko atanga. Mbega nuko ariko vyari bisho nuko ariko vyari biriyo no. Mugabo ukwizera kwiwe niko kwaye limite ukuboko kw'Imana. Ni muranyumva neza. Muyandi majambo, iyo agomba kaza n'amagunguru ijana yose ari kuzura, si kibazo cy'isi mwemi ngeni ngana, ni kibazo cy'ibyo wizeye yoguha. Imana ishoboye kuguha ibirengeye cyane ibyo usaba n'ibyo wiyumvira. Mugabo nyumviriza, ukwizera kwawe nako kuradetermina bingahe Imana itanga. Ni nkaho Imana ishoboye gukora mu buzima bw'umuntu ibingana n'ibyo yizeye. Reka mbene ukundi kuntu ukwizera kwawe niko kuvuga ivyo Imana yokora mu buzima bwawe. Hari umuntu yaje juste mu gikorane, ngaye undi muntu yaje juste afise kwitega, havuga ati kwizera kwanje nditeze iki, nditeze kijya. Ivyo bisigura iki? Ivyo ni bivomesho watiye. Erega ibi ni vyari bivomeshi, ibi yari expression kwizera k'uyu mudamu. Yamubwiye ati genda utira ibivomesho. Mbwa ivyaza gutora, ivyaza gutira birashoboka ko atamazi biri mu gisagara vyose. Mugabo buri mani yamubwira iryo jambo ati genda utire. Sinzi ko yamenye kwiri jambo rije guhindura umupfakazi w'umukene guhinduka umupfakazi w'umutunzi. Nimwasomye turiko turarangiza birivuga ngo yahejeje kuzuza ivyo bintu byose, Elisa cyamubwira ngo genda ushore ayo mavuta. Yari n'amavuta wogura, ati genda uyashore, hama ni wayashora wishe umwenda, hama akubesheho n'abana bawe, abana bawe babeho. Shite kubera umuntu umwe yaje amure kuri ijambo, amuha ijambo ry'Uhoraho, amuha ijambo ry'Uhoraho. Uyu mugore aragizera, araryakira, ararikorerako. Nshuti yanjye, aha turi hano, je naje niteze ikiganza cy'Imana, je naje niteze gukora kw'Imana, je naje niteze abantu Imana ishobora gukorako, je naje niteze imiryango Imana ishobora kugurura, je naje niteze ubuzima bushasha Imana yotanga, je naje niteze umuntu Imana yobohora, je naje niteze intango shasha y'ubuzima bw'umuntu, je naje niteze intango shasha ku muntu kanaka. Nga ukwizera kwawe Imana yo iri ready. Nga ukwizera kwawe niko kuvuga ivyo Imana akora mu buzima bwawe. Haleluya. Manta karaba. Sharabaye. Birivuga kuri uyu mugore. Ibaze birivuga ngo acaragenda arashora ayo mavuta, hama arishura ideni. Umugabo bari Imana weri uwo munsi yatanguje entreprise yo kudandaza amavuta atabigazi yateye, yo kudandaza amavuta atigeze atera imyerayo atigeze ayitera. Nga juste miracle, igitangaza kibaye weri uwo munsi nyene atatangura urudandazwa. Umuntu mwibaza ahantu Imana imukuye, umuntu yagira dandazwe n'abahungu be badandazwe bagiye ba esclave, mbwa igitangaza kimwe kiramuhinduriye ubuzima. Yasinda bivuga neza nkuko bikwiye. Igitangaza kimwe kirahinduye ikintu gishasha mu buzima bwiwe, kirasokoroza. Uyu mugore kimwe mu bintu Imana yakuye ku buzima bwiwe karagasuzuguro. Uribaza kuvyara abana, hama undi muntu motive ngumufitiye umwenda akacaza atabahungu bawe batanu bose ndabatwaye, bagiye kunkorera, bagiye kuba abaja banje. Uyu mugore yaravyumviye avuga ati wapi, genda giye ku muntu w'Imana, muntu w'Imana mijambo vuga iki Imana ikavuga. Oh my God, mugiye Imana mu ijambo yari yeje gutembagaza gasuzuguro n'agakengegwe. Ndakunda ivyo Imana yabwiye Abisirayeli muri Yosuwa 5:9. Hasomere Yosuwa 5:9.
uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi mbakuye ko agakengegwe ugati imana iranka agakengegwe n'agasuzuguro. uyu munsi mbakuye ko agakengegwe abanyegiputa babakengereye ndagatembagaje. Nicyo cyatumye ahantu hitwa Gilugari Abisirayeli bari mu gakengegwe k'abanyegiputa, barabakengera barabasuzugura. Muga Bibiliya ivuze ngo umunsi w'Imana iradesida ibwira Yosuwa ati Yosuwa bwira abantu banje ati uhereye uyu munsi hari ikintu nkoze, ndabakuye k'agakengegwe abanyegiputa babakengereye. Bende babaze ni gute Imana ikura agakengegwe ku muntu? Urazi ikigira imuha ikintu cyatumye bamukengera. Niyo fasi Imana ikura agakengegwe ku bantu bayo. Bagukengereye kubera utazi iki, Imana yakikwigisha. Bagukengereye kubera udafise iki, Imana yakiguha. Bagukengereye kubera iki cyangwa kiriya, Imana mu gutanga solution itanga ico kintu ikabira tembagaje agakengegwe. Niwe yumvira ngo igenda kubwira abantu ikabwira ngo nimusubire kumukengera. No, siko Imana ikora. Ico kintu nyene cyari gikeneye kugira ntukengegwe nikizana kugira itembagaze agakengegwe. Ndadeka agasuzuguro kose gutembagara mu izina rya Yesu. Uyu mugore uribaza gutora abana bawe wavyaye ugaterera ibise, undi mugabo agatora agatahana. Erega ibi birasa n'umuntu banke igomba gusezisa inzu yiwe. Aya nimunyumvise neza. Ibi birasa n'umuntu banke yobya ngo hasigaye ukwezi kumwe, inzu yawe turayitwara, ipase yawe turayitwara, juste kubera yabuze amafaranga yo kwishura. Akuna gasuzuguro. Mugabo ushakira ijambo wogyakira nk'ijambo ryawe cyangwa karekare karengana. Mugabo nimba ari umuntu muri no sara ashaka kuryakira umbwira amena. Matakaba Imana yabwiye Abiseri ngwere uno munsi ndatembagaje agasuzuguro kari ku buzima bwawe. Katabaye zitobaraba ikarabaye samandeha ratekaba shapakata mentozita rakaparakase. Numva mwemu yerekarambarira abantu bafite amadeni, abababaje, abasinzikaje, abatuma mura mutaryamye. Ikintu cyambere Imana igomba ibahe na karuhuko kuri iryo deni. Hama icya kabiri no gutembagaza kugasuzuguro ku buzima bwawe. Mantakaba shatakabaye zitoroba ratekaba. Biva ngo biteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zisha, bazokwama biyubura mu nkome zisha, bazokwama biyubura mu nkome zisha. Bari kwakubwira ngo hari ubundi bwenge busumba ubwo, hari izindi nkomezi zisumba izo uri kuropereramwo, hari ubundi mugisha usumba uwo, hari ubundi bugorosi busumba ubwo, hari indi paje itarazingururwa. Ngabiteze Uhoraho bazokwama biyubura, icakera kizokwama kivaho gishaje giturumbuka mu izina rya Yesu. Kaza ku muntu w'Imana ati muntu w'Imana ibihe bimbanye ibihe ale baraka takabaya. Eka ndabivuga nganda bivuge kandi ngo menda bateranye n'aba bakozi b'Imana, muganda bateranya neza. Hari ikintu bita gucokoza amavuta, hari ikintu bita kuyacokoza, kuyaprovoka, kuyadoroga. Elisa yarazi ko umugabo yapfuye kandi yapfuye ake. Muga Elisa yararyamye yitekerereje avuga ati nimba nezerewe no kubaho ubwo buzima n'amahoro menshi. Gushika mugore umwe avuga ati no, hari umuntu w'Imana mu gisagara, hari umuntu w'Imana ngaha. Hama aravuga ati genda giye kandi sinja ku Mana, sinja gusenga. Imana yafise umuserukizi ngaha, ngiye ku muntu w'Imana. Umuntu w'Imana umugabo wanje yaragukoreye, yakoreye munsi y'amavuta yawe, yagendanye nawe. Alo ndase kwa abana banje bahindurwa inyagano. Oya ntimuranyumva neza. Elisa iyo mureka yari kuguma muri zone de confort, yari kwigumira ngaho nyene. Mugara mu provoka
amubwira tugira utegereza kugira icyo ukoze. Abantu benshi manumva abantu bakritika ngo nimba umukozi w'Imana avuga ko asengera abagwayi ati biroroshe nagende muri wa karete. Hari abantu benshi bagwaye abarambika ibiganza. Waruzi ko Yesu yakijije abantu bose? Yesu yakijije bamurondeye. Hari nabo yasanga bagwaye akababaza ikibazo ngo urashaka gukira. None kubera iki wanza kumubaza ngo urashaka gukira kandi abona agwaye? Ni kubera amavuta akorera uyaprovose, amavuta akorera uyacokoje. Uyu mugore nawe nivyo yagize, aramuraba ati Elisa nabona ibyo ndiko ndabaho, nabona ingene merewe. Mbere birivuga gutya ngo Imana yari yase kwereka Elisa ubwo buzima bw'umuntu. Hama Elisa ageze ngaho avuga ati urandondeye ntegerezwa kugira icyo nkoze. Kandi Elisa abantu bamuprovoka kujya bari benshi. Umunsi umwe bivuga ngo uko agenda mu gisagara hari umugore yama muhindara. Uwo mugore amuhindara. Mbere umunsi bumvikana n'umugabo ati tumwubakira inzu hejuru. Uwo mugabo umuntu w'Imana azokwamaza yishikiramo bamwubakira inzu yo hejuru. Elisa uko atengaye muri ico gisagara yacahitana Gehazi bagaca bagenda muri iyo nzu hejuru bakiryamirayo. Ngo umunsi umwe Elisa arimvira mbega uyu muntu yamagirira neza, nta kintu n'umukorera. Aca tuma Gehazi avuga ati Gehazi genda ubaze ko atakintu n'umukorera. Ati genda ubaze ko ntukida kuvugira ku mwami ku baganza n'ibindi. Umugabo ubwira ati kivyo nabyo shaka. Mugabo Gehazi acagira inama Elisa aca mubwira ati mbega urabizi ko uyu mama atakana afise? Ati kandi umugabo we yarashaje. Elisa avuga ati niba atakana afise umugabo we akabashaje ndafise icyo nokora ngaha. Aca avuga ati umwaka ugeze aho ugeze uzoba wibungenze uzofise umwana. Uyu mugore aravuga ati jewe ibintu mwegeyemo yari yarabihevye vreme yari yabivuyemo. Fata ibintu mugabo nzanyemo nta kundi ndavyakiriye. Biva ngo uwo mwana arakura, uwo mwana arakura, uwo mwana arakura. Ngaciye igihe ngo afatwa n'umutwe, umutwe uramereka ngo acagenda asanga se wiwe mu mirima. Ambwira ati umutwe wanje urikuranjye kandi ngo ndamerewe nabi. Biva ngo aca murika kwa mama wiwe, ngo mama wiwe amukikira ku birero vyiwe. Hama ngo acarapfa. Apfuye ndakunda ba mama bizera. Aca tora wa mwana aca araduga muri ya chambre ya Elisa amwubakira. Aca agenda kuri cya gitanda ciwe ashirayo. Aca avuga ati aca arugara na message ntiyibwiye umugabo. Juste yagiye yugarira ngaho aca aruruka. Yorutse aca agenda abwira Elisa umugabo wiwe ati mugabo wanje ngomba kuja kuraba wa muntu w'Imana. Ati mbega ugenda kumurabira iki? Cyangwa ati rumbaze vyinshi je numva shaka kuja kumuraba. Ati umugabo umwe antwara indogoba ngende, amuhereza indogoba aragenda. Ageze kwa Elisa amubwira ati Elisa isware z'abana ni wazitanguje je nari narabivuyemo ivyo kuvyana narabihevye. Nga wawe uza mu gisagara ciwacu umbwira ngo umwaka ugeze aho ugeze nzofise umwana. None Imana ishimwe narose umwana. Mugabo ciye mbona umwana wanje apfa kandi shaka asubire kubaho. Elisa aramuraba adushaka asubire kubaho, shaka asubire kubaho. Kandi wibuke aryamye ku gitanda ca Elisa mu nzu hejuru. Elisa acavuga ati nta kibazo. Aca atora inkoni, atoye inkoni ayihereza umukozi we Gehazi. Ati genda uyimucire ku maso. Hamuci mubwira ati vyuka. Uyu mugore amubwira ati ivyo nivyo badiyakire je navyo nemeye. Utavuye aha ngo tujane je simva. Gehazi atora ya nkoni, Gehazi aragenda. Arashika akubita kuri wa mwana. Habe no gukakaza. Uwo mugore waje ngo bajyana Gehazi reka yagumanye na Elisa ati wowe utavutse ngaje simva. Si igihe vyatangura Gehazi ni arimo. Niwe wacumbwira ngo ndonka umwana. Ibi babyita gucokoza the anointing. Mureko muranyumva neza. Iyatwara mu kabura gahamba. Isitware z'uwo mwana zari kubaziheza. Mbwa umuntu avuze ati hano hagati yacu hari ingabire. Hano hagati yacu hari umuntu w'Imana. Ivyo rero ndase kuguma muri zone de confort. Acharaguruka, acharagenda.
Elisa amaze kubona umugore idetermine acahaguruka aragenda. Bivuga ngo afata umunwa wiwe awumatanya n'uwiwe, amaso yiwe ayamatanya n'ayiwe, hama aca murambararako. Katakabaya. Ama instruction nkayo bagihazi nibayamenya. Ayamenywa n'abaprofete babazi gikenewe mu mwanya gikenerewemo. Aje kumurambararako birivuga ngo wa mwana aca muzima, aca musoka namuhereza mama wiwe. Mugabano w'Imana uvyibuke mu gisagara hari abandi bantu bariko barapfa, hari yindi mivyimbiri kirahambwa. Mugari umuntu umwe yavuze ati no, hari umuntu w'Imana ari hagati yacu, ndase gupfa nk'uko abapagani bapfa. Aragenda arayacokoza. Bivuga gute? Bivuga ngo umwana cyasura kwa muzima. Umunsi we Yesu yari mu nzu ntuzi, ariko arigisha igikorane kitari gitonyi. Bamwe bicaye muri saro buzuye, abandi bari hanze, bose bari kumva ubutumwa bwiza. Hemwe abagwaye amadiyabete, hemwe abagwaye amakanseri, hemwe abagwaye n'ibindi vyinshi ntazi. Bose baguma bumviriza ijambo. Kandi bivuga ngo amavuta yo gukiza yari ngaho. Ngari yabuze umuntu yaprovoka, habuze umuntu yacokoza. Bivuga ngo ari wundi mugabo yavuga ati jewe vyanse ivyo mu muryango ndaca mwidirisha, ivyo mwidirisha byaje ndatobora inzu ngandashika wese ari kandi shaka gukira. Urazi ibintu byabaye, Yesu ari mu nzu yumva bari kwarakogocora hejuru pum ndibashi bivyo ni baramena amabati barasambu, acabona inderu zikorose pam. Hari abantu bashaka Imana, bashaka iganza cy'Imana, bari ngaho bari barumviza gusa amajambo. Ngari undi muntu avuga ati jewe ndarambiwe, shaka gukira kandi apana ejo now. Bamwe bari mu muryango batarakira, uwo mugabo yarahejeje gukira. N'ibyaha byo bihari. Twese tuvuga gucokoza amavuta. Amavuta yo gutarukiriza mu kindi kibanza. Narasenze Imana, narasabye Imana, kandi narizeye ko yampaye amavuta baduza mu yindi nivo ari hano. Rega je narasomye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo hari umuvyeyi umwana yo musaba ifi akamuha inzoka. Ati none hari nundi yo musaba umukate akamuha ibuye. Ati ivyo nimba mubishobora kandi muri je nasavye Imana intango shasha kuri ishengero. Ndadeka intango shasha mu izina rya Yesu. Mu mafamiye yanyu, mu mashure yanyu, mu buzi bwanyu, intango shasha muri ishengero mu izina rya Yesu. Intango shasha. Ati pastor wizeye kubera igiko bizoba, nizeye kubera Imana nayo ibisavye. Nimba yabwiye ngo abavyeyi babi bararikora, nayo si umuvyeyi mubi ndamuzi, n'umuvyeyi mwiza. Rero naje navyizeye intango shasha. Nabindi bimenya nkeneye. Nasenze Imana ifite amatwi, ndayizi si kiranga, ndayizi si bayare, narayibonye ikora, ndayizi si Imana baterura canke bahanura imvura iguye, ndayizi ni Imana nzima ikora yigendera. Taraba roba shatakaba ratakamane ositaraba mantakabaye. Wewe usabwa ni kimwe gusa, tiri bivomesho. Wewe usabwa ni kimwe gusa, agurukwizera kwawe. Wewe usabwa ni kimwe gusa, izera Imana. Bivuga ngo biteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zisha, bazogurugisha amababa nk'inkukuma, biruke nibaruhe, bagende ntibagende bukigwe. Kiwe cyo yenda gusaba imbere kudusenga. Kiwe cyo yenda gusaba. Sigaye iminota 8 gusa zo duheje ikora.
Yesaya 43. Chadusenga kweli. Murongo 19. ngira nkore ikintu gisha ko kigira giseruke ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagarutse. Subiramo. Ngira ikintu shabarahata barakata mashabarakatozi pakitozu paraha takabaya. ngira nkore ikintu gisha ko kigira giseruke ubu, bruske enkrovi asketiva entiva atozi tahata impota katabaye. mbega ntimuzokimenya? Zoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Gira mugenzi ati Imana niyivuze, Imana niyivuze ngo igira ikore ikintu gishasha, igira ikore ikintu gishasha, igira ikore sindabumva neza ati igira ikore ikintu gishasha, igira ikore ikintu gishasha. Umviriza rero icyo wewe usabwa. 18 ati mwoye kwibuka ivya mbere. Nyiganza mugenzi ati woye kwibuka ivya mbere. Namwe wo paruve na kwibagira ivya mbere, namwe wo paruve na gutaka isi nyuma, namwe wo paruve na guharira abajya abantu bakugiriye nabi, namwe wo paruve na kujya hejuru y'umusozi, namwe wo paruve na kwirengagiza ry'amaherezo itabajya abaganga, namwe wo paruve na sitarakabaye. Bivuze ngo kwibagira kahise. Kahise rero karimo ibintu bibiri. Kahise karimwo biri, harimo ivy'umwasi yakoze mu buzima bwawe. Kahise gashobora no kubamwo ivy'Imana yakoze mu buzima bwawe. Alors ngaha murazi ko dushobora kuvugana tuti twibuke ivy'Imana yadukoreye. Ngaha navuze ngo tuvyibuke. Urazi gituma? Ni kubera kahise kaguma kagukwegera muri kahise. Kubw'ibyo shatse kuvuga. Kahise kaguma kagomba kukumvisha ngo nimba Imana yaciye ngaha mu buryo, nuno munsi yavica mu buryo. Imana ikora ikintu gisha. Ico kintu gisha bisaba ko wibagira cyakera. Biranagusaba ko wibagira inzira cyakera cyazananyemo. Ibintu ndiko navuga sinzi ko muri ko murabyumva. Byagusaba ko kumbura Imana yakoresheje muri kahise. Mugana ngomera kubwiye ngo nifise umuntu umwe gusikoresha. Mugumana umutima wawe umatanije n'umuntu kanaka. Bibiri kitubwira ikintu gikomeye cyane. Itubwiye ngo ibagira kaba keza kaba kabi ni ikintu gishasha kigira kize. Nigira isubiremwo, nigira ikore ivyo ari yakoze, igira ikore ikindi gisha. Namwe ronka abantu batanu bambwira amen ngaha. Nocha shishika. Kapara hase charaba. Sinzi ko ronka 10 nabo bambwira amen ngaha. Nyiganza mugeza mu byati bagira kahise. Wahuye kila muri kahise. Imana yaciye muri kahise. Imana yakoze iki muri kahise. Wabonye iki muri kahise. Mu kintu gishasha vyibagire. Nigume bikumvisha ngo Imana ifise inzira imwe. Nigume bikumvisha ngo Imana ikora mu buryo bumwe. Nigume bikumvisha ngo Imana Imana iragutse cyane. Imana ihimvura abantu igwishije imvura. Imana ishobora kuzana ibicu gutya hama ikagwisha imvura. Iyo Imana yigeze guha amazi abantu mu gihe cya Elisa nyene atamvura iguye. Bivuga ngo Jehova yatwaye abantu ingabo ku rugamba, hama ngo ziranyotegwa zirakama, inyota irabishya. Bivuga ngo inyota yeje kubishya
baca bagenda kurondera umuvugishwa n'Imana bati nta jambo ry'Imana aho tubarira. Bibiliya ivuga ngo umuvugishwa n'Imana abaha ijambo ry'Uhoraho. Abaha ijambo ry'Uhoraho birivuga ngo ababwira ngo hazotemba uruzi rutavuye ku migezi yo ngaho, hazotemba uruzi rutazanywe n'imvura, hazotemba uruzi ni ya Mana nyene itanga imvura mbwa izanye amazi mu bundi buryo, ibagira kahise, irafise indi way, irafise ubundi buryo bwo kubikora. We are going to pray. We are going to pray. Unamika maso yawe dusenge.